tukaba tugeze mu gice ca kabiri kigize ikiganiro cacu aba boss tuvyuke aho tuvuga ivyerekeye societe kigega umugambi washizeho n'ishiramwe Palais kugira ushobore gufasha abarundi ugwaruka gushobora kwikorera ivyabo rubikoresheje ibintu bakukura hano nyene mu gihugu cacu c'u Burundi arico bise ngo made in Burundi bikazobera kuri Palais des Arts igihe tuzomenyeshwa vuba ubu nkaba ndi kumwe n'umwe muri bo azo bari hajya ku isoko kuri Palais des Arts mbere yanafashijwe na Palais nyene kugira ashobore gushika ku mugambi wiwe unaja hagaragara akaba ari Omer. Turagwaye ikaze Omer. Murakoze. Umeze neza. Yego ndashimye. Yego business ni sawa. Angora. Yego. Imbere yiwe hari ibikorwa vyiwe, hari amavuta, hari piripiri, mbere ni waza kutubwira ahanini kungena bikora, igituma bikora, byaje gute, mbega Omer mu buzima busanzwe imbere ko akora ivyo bintu yakora iki, Palais yimenye gute, abikora gute, kubera iki piripiri n'amavuta. Omer, karibu utuganirire umugambi aho wavuye ingene wabitanguye kubera iki piripiri kweka amavuta. Murakoze kumwe umwanya. Yego. Je nitwa mu mazina yose nitwa Ndacayisaba Omer. Nkaba nserukira societe gira amahoro mu nda ikorera mu Yinga. Muri quartier Kibogoye kuri centre. Hanyuma mu byo ndiko ndarima ikinobonobo nongera ndagihingura harimo piripiri ongera nkarihingura. Kinobonobo. Ego. Bamwe bavuga ngo ni kinobonobo andi bakavuga ni kibonobono. Muga twebwe hariya mu karere kiwacu tukita kinobonobo. Ni igitego kimeze gute? Ni camwa, ni imboga? Ni novuga ko ari camwa. Gagi camwa mu bwoko bw'intete. Okay. Rero muri umwanya nivyo ndiko ndakora. Ariko hambavu yaho ndafise ibintu nkora by'ama service ndafise amakarosh abiri zijya zimiduga amapikipiki amakenga bikorera he byose bikorera mu ntara ya Muyinga kuri centre. Mwavuze rero muti byagenze gute kugira utangure? Ego uranavuze ko ari unabirima hari abarima bigaherera mu kurima urumva urabirima ukanabihingura. Yego cyane kuvuga nkora ikintu ndagifitiye vision navuze nti namangoma nkora maese nifuye ko ndakora muri produce wanje. Yego kugira n'ubu ngende ntaba bavuga ati kameme baronde n'abashaklata umwe bakunda kutubeshera baravuga gusa cyangwa n'ama produce chimique duteranya oruje nkora ibintu biri naturel. Rero ukuntu byanjemwe kugira nshobore kukwimvira guhingura cyangwa inshinga uruganda en general cyo cyatanguye kunzamwe ndi kuri kaminuza mu mwaka wa kabiri Génie de santé publique. Rero cyashimvira kimaze kunja mu nariyumvira ndavuga ati none ko mbona twebwe turiko turiga duheza tukabona ubuzi mengo ni buriko buraboneka nabakuru bacu batabwo bafise ni kubera iki ntokwihangira umurimo nanje nkakaza abandi. Kandi mu byo nari nagenda nasoma nasanze burya abantu batera imbere cyane n'abikorera utwibabo nawo n'igihugu gihagarara ko cyane. Niyo maze guheza ishuri naragize ama tentative yo kudanda kudepoza na depoza ma ONG umva santé publique muri 2020 yarigezweho ko nta bandi bari bayige benshi. Rero nkora depoza nkabura wanashaka bakankuriramo muri nzenga muri interview hari naciye numva bari kimenyetso ati genda ukora ibyabo nico gihe naciye mfata decision ndavuga ati aya mafaranga ndiko ndasesagura manuka za Bujumbura ngiye gukora ibibazo banyima niyo nokorera nari gutanguza wa mugambi wanje n'imibiri bwa mbere. Niho naciye mvuga ati ngomba ngwire les opportunités ndavuga ati nasubira kuronka amahera n'amakeyi nzoca ntangura aho nzotangura hose ntazobara aho nyene mugambi akanshitse kuri vision. Rero naciye ntangura kwiyumvira guhingura ipiripiri. D'abord nabanje kwiyumvira kurima kugira ndabe yuko mu karere ka Muyinga ipiripiri rihaba. Ndanabibutse ko mu ntara muri iki gihugu cy'u Burundi natanguye guhingura ipiripiri. Nivyo? Yego naje amapiripiri tugura ku isoko. Yego nije natanguye guhingura ipiripiri mu gihugu cy'u Burundi. Kuyihingura. Yego apana tujya tugura mu isoko kurihingura. Nije natanguye kurihingura mu Burundi. Niteka kwaki naje mfite certificat ya BBN je nyene mu gihugu cy'u Burundi. Kuko abari hingura bose turazi yuko rero nta mpungenge dufise zo muri piripiri. Oya ntabwo. Rero niho ntanaciye ntangura kuririma ndaririmye hanyuma ndagira maese yo kuri transforma by'amabo za 2020 twari bwagere ku rugero yuko
n'umukuru w'igihugu cacu ashobora kuduha ama opportunité entrepreneuria umva natanguye ndubukonye ntabona niyo bija za bebene sinari ndazizi nagenda kubimenya aho nje kuyaregistra administrative manabimenya ari uko bamfatiye mu makosa ndiko ndakora era ariko buke ndiyubaka ndagira ku rugero rwaho nshobora guproduce no piripiri avec BBN tu en consensus tuvugana ama certificat rero novuga yuko natanguye guhingura muri 2021 bagira ipiripiri natanguye kugimuka ko muri 2024 l'année passée mu kwindwi imyaka ine inyuma yo gutangura kuyikora rero tubwira ingene kuva ico gihe ca 2020 kushika 2024 ni giki catumye ubona yuko wahisemwe neza ntiwadebukiwe nta soko rihari wagenze gute kugira ubona ati ntegerezwa kubigumamwo kandi ni ibintu byari bishasha twajya kajya gapiripiri batekanye n'injya wowe ucuzana ibintu byo gufyonda bihinguwe none iyo consistency wayikuye he kuko nwashoboye kubandanya kubisanzwe narabona neza yuko ipiripiri maze kuraba biyigize amarema nutritive narabona yuko ari igiterwa gishobora kuvamo produit kandi iyo produit ikashobora kwinjira bukamazi rero je sinari nakoze ipiripiri nifuza yuko rizoguma ngaha mu Burundi ushaka yuko ndarijabukana rero naravuga nti ubwa mbere imbere yuko nja hanze ifo yuko mbanza nka satisfaiza le marché national kuvuga rero nico nari ndimwo mu Burundi naho kubera batari bayizi kuvuga byantwaye inguvu nyinshi cyo kubanza kubimenyereza n'abariko baridandaza ubu bariko barogera kuri je ko nagize ama publicité menshi ngira ibiganiro byinshi ku radio no kuvuga bararizi no hariho n'abarigura n'abagura ijya bikanga yuko ari igiwanje ariko CR ifo yuko tu develop igihugu kugira biva hanze bibe bike n'abakonsumateri ni benshi rero nukuvuga iyo myaka ine amahera yose naronka nasubizayo kandi donc muri entrepreneur burya umutahe wa muto gusomvya publicité mu gihe hari produit nshasha mutahe mu rugenda muri publicité nukuvuga rero ayo naronka nakorera abakozi banashaka n'uturaka nanjye ngenda ronka hirya no hino nasubiza nashira muri ya publicité ha producer duke kuko haragara n'igihe nk'ibitangura naraha n'umuntu wo kwikibaza ati dandaza ugumane mutahe iwanje udandaza zokuremwe inyungu yawe hanyuma nanje shinsubiza umutahe wanje akajya umva yo ni kugira umenyekane babanzuka baravyanka mugabo kana ataco wabasavye yego ndabahaye n'umutahe wanje mugabo firdita maze kuronka certificat za BBN nacenda nkadwaye kugira marketing au niveau national uri nanje ndiko ndadandaza n'umuka kandi wemewe na BBN batayizi nabemera kushobora gushira ku isoko ico kintu cawe kuko kitazotera ingwara kwatavanze bivangika hajya ngo barasena laboratoire kugira barabe ko ibintu byaba ari bizima natege mu Uganda tarifise laboratoire kumubwira ati bintu kwisi tubanza kubipima ariko bikije manoro yego hari umuntu yaje mukorana nyine muri societe kiyega nabaze barimwo wewe namubajije ati none wabipimiye kuki we yari isabuni ndamubaza ati none ntibigupimira ku muntu urumva bimumereye nabi none wewe kugira ubone ko ari bizima katangaruka mbifise kugira wumve ko hageze kuja ku isoko wabipimiye kuko utaraje muri BBN Senate ni Centre national de technologie agroalimentaire nukuvuga urabanza ukagenda akagupimira uratanga quelque somme makei bandi bakagupimira akabona yuko imeze neza hanyuma ukabandanya procedure muri BBN ntabwo ntiwifashishije imbuga ngurukana bumenyi kuraba ingene abandi hanze babikora kujya guteka uraba ingene nakaya bitetse wewe ntabwo wifashishije kuraba abandi banyene bakora ipiripiri kugira urabe ivanga n'ibitavangika je navyimvira uko n'umutwe wawe wow question tu burya bijya kuntuzenga byo kuri internet baduha minimum possible nibyo ubuciye bwo rero ugomba ubwire kuri bijya ntiwoshika kubwe we idezi wawe nizo developer yanyuma ukashika hora numva bavuga ngo muri Afrika ngo nta produit umuntu ashobora gukora ngo bibe efficace ariko ugenda bipinga umbere no mwijoro je burya ni umwanya wo kwiyumvira muto komvuze ngo niyumvire cyane usanga nibi nabitaye nagiye mu bindi kuko narabonye neza yuko atakintu kimwe abanyafrika tudashoboye ubwo lo problème twagize
abazungu baje muri Afrika badutwara ubumenyi hakiri kare nubundi yego kuvuga rero jewe ikintu ndaciye ubu narafrenye nta kindi kintu zose gukora kuko nabonye mvuze ngo ngume ninova nosanga nakoze bimwe wabitaye nabitaye uratubwiye ko warubayeho ico gihe utangiye gukora 2020 gushika 2024 rero irageze uratanguye kugira isoko mbega consommation cyo twita kubifungura kuko nifungurwa kuvyisiga bimeze gute nga mu Burundi mbega turizera cyane abakora nk'amavuta ndabona ko ufise amavuta yo mu mishatsi twege tuhurumbira kuja kugura ivyo hanze kuko umengo nivyo vyizewe ivyo umuzungu yakoze umengo nivyo vyiza umengo nivyo nivyo ari qualité mwege isoko imeze gute imbere ko Palais bashira habona isoko imeze gute nga mu Burundi ku bintu bikozwe utagiye kurangura hanze uze kugurisha ago ibintu bikozwe n'intoki zawe isoko rimeze gute barabize ikintu nabonye ni question de qualité burya abarundi turakunda ibintu bya qualité rero yukoze produit ukayiha qualité hanyuma gaciye ntangwa ni pema abarundi baragura kandi ntizosubire kuza turababeshera yego bariho bapinga ariko nabagura ariko je bivanye n'umwanya ndiko ndakora nzenga entrepreneuria ndamaze kubona yuko abarundi isifika ukora ikintu kibise qualité hanyuma cyo nyene uko benshi bakigura bagiye nko gutesta bagiye gutesta rero bagasanga ni sawa vraiment baca bakuvugusha usanga ibintu byawe imeze neza ko nk'akarore nk'imuyinga ntiwozana y'ipiripiri ngo baragushorera kandi ari y'uwabo oya apara y'ibyo ari giwa kwataje bajya oya nukubera nyine isoko ryaho narifashe nayenze kuvuga wewe ngo ntiwodandaza uwundi nta wundi muntu yodana ipiripiri muyinga ngo bamuguriye navuga ati twege baje kugira marketing nubwo je mba mfite distributeur de stock ko hari igihe bishika nk'amacupa kateba gushika baba bari ati muri ndere zorindira bamera piripiri no kuvuga rero ni kwa kuntu ibintu nabibinjizamwe kandi kubinjizamwe produit nishobora kunguka umunsi umwe ukwezi kumwe mwaka umwe ikintu kizoramba kimara imyaka myinshi kigira marketing kuko yo kimaze kuba cinjiye mu bantu nk'ujya kwa Amstel ujya Amstel dufata nk'ijya ya kera ubu numva ngo kenzi mira hamwe ujya ntiwoyikura mu bantu kuvuga rero kugira ikintu abanyagihugu mu Burundi bagikunde ifu ikubanza kakibinjiza kakibamiza mu matwi niyo mpamvu je amahera menshi ndamarira muri publicity uravuze ikintu ciza cyane kinakwiwe kumenywa kubera ko benshi babumva umengo ndagikoze ndahejeje ndashize ku isoko ntibashiramwe inguvu nyinshi n'uburyo bwinshi muri publicité kugira ikintu gishobore gusohoka dejo uratanze akarura ati muyinga narayifashe yego emballage ikibazo baguma bakura tuguma twumva hano muri studio zacu kugerekeye abikorera ivyabo babikoresheje ivyo nganye mu gihugu cacu uraheza kugikora ukabura ingene mgitekera ukabura ingene gishikira umukiriya gisa neza wewe hoho emballage zimeze gute ndabona n'utuntu dukozwe naga plastique weho ubikura he bigushikira ryari ntibigoye udupapuro ndabikomanda hanze ariko nyene ikibazo c'amambaraje mu Burundi tukihuriye ko twese agace hiyongera ko na faible capacité nzenga faiblesse financière kuko mu nganda zo hanze zimaze gutera imbere uko komanda duke ni kuzimba no kuvuga nico gituma usanga ama produit menshi mu Burundi azimvye kubera batuzimbira kuri emballage batuzimbira muri emballage kuko emballage ushobora gusanga mu ruganda wari gushobora uranguye vyinshi par exemple nkutu nayo kuturangura nka truasa kamwe mugaca nisanga kubera naranguye duke kari kuri sisa kandi nice nongera ko na déplacement ko buzana n'ubundi cyo sanga byazimvye rero ikibazo ca emballage mu Burundi kiratogoye nta muntu numwe harabikora canke nabo baca batuzimba bariho babikora kuko nk'abakora kugira mushobore kuja kurangura hanze musize ubikora ngaha nk'izi ziwanje mu Burundi nta numwe azikora ariko nka plastique zirashiramo amazi mu Burundi barabikora ariko nabo sinzi ngene tumeze mu Burundi no wikora aca yikika mukiza so dizanke ariwe abikara bikora wenyene canke tutazi naho bishobora kuva kuko je ndibuka ntaramenya iyo ntushobora kubukura buno hari abantu babudandaza ngaha kwa Siyoni kamwe nasanga ndiko ndakabagurira wisa utangura
mugabo ngiye ku ruganda exactly akagurwa desa numva we kubera baca babona kumengo nturaba developer nturiyumvira cyane bigeze kure cyadusanga baduciye nico gituma bavuga ati turakeneye inyigisho turakeneye abantu babikora kugira uretse ko wakoze ikintu uretse ko wakoze ubwo buyi uretse ko wakoze iyo piripiri uretse ko wakoze iyo sabuni turakeneye n'inyigisho kugira batwereke ingene dushobora kubidandaza izo emballage mbega rero ipiripiri yawe igiciro ngira bazokimenya ni wakibabwira ntibihora bituma inazimba kubera ko nawe emballage yakuzimvye azenda gateye nkora bimwe nakubwira kubaka izina biragoye ariko waheza kuryubaka uhejeje nakuvuga je piripiri umpaye emballage ikazi nkumva yuko izimvye ntabwo babintera kuko nanje nawe wongeje ko desa nanje kwisoko kurenza ko 5 ntace bintwara kuko bakira bibanje baguma bagura kandi barazi produit yawe kwa inzima baguma bagura barayizi ni bya bindi rero donc nico gituma ubona ama entreprise yo muri Afrika yo mu Burundi menshi akunda ateba gushika yego no kuvuga wanashaka sinzi yuko ari cyo ndabasumbya marketing urumva ama entreprise bafise amafaranga make bagaca bihutira guproduiza jinapfuma nsoro udufrako amajana 5 mu kwezi mugabo urumva ndufate amajana 5 ku bintu ya maraki nka 5 nyene ya production muga 1 million nkashya muri publicity kuko byento namaze gushya ama produit yamaze kuyamenya ku isoko ejo bacha komanda imbere nivyo ntoresha ya mahera yiwawe rero we nkoresha amahera yiwawe nukuvuga je amahera wamenye nukuvuga je amahera menshi ndashira muri marketing nibaze yuko ari akantu ugiye abajene bariko barikorera ariko mu nyuma yo guproduza mu nyuma yo gukora ikintu ciza urakeneye ngene ukibashiramo kuko umuntu ntapfa gukonsoma ikintu atiyumvisemo abarundi ntidusuye kuvuga ngo ntidukundana ngo ntidukonsoma ivyacu ego kuko twumva ubengo ntabahari babikora barahari ariko nabo bahari nabo kugira tubizere kugira tubashorere nibo bakwiye kubitwemeza yego nibaze ko mu misi ya mbere ngihayizo watanga ku buntu tigende yigeje uzogaruka umbwira nazitanga nyinshi cyane mugabo elezuma kubera unamaze guheza kubaka izina aya mavuta nta numwe niyo ago tuguma tuvuga ipiripiri gusa ndabona amavuta yo mu mutwe afashiki akozwe muki aya mavuta kugira numve ko noheba yo mpora nsiga musiga yo yiwawe aya mavuta aba mu kinobonobo canke ikibonobono bivanye n'ingene ukivuga ego ni projet niyumviriye muri 2023 cangira ntangura nace manza gutera igiti kimwe kugira ndabe kwako niyo natangura ku ipiripiri ndabe ko bipusa imuyinga hanyuma mbona mu mwaka kirama donc cyamye muri simo ndabona kiri rentable hanyuma ndarima rero imirima ubu je ndiko ndahingura ibyo nimbura donc ikinobonobo ngire ko ndabahanura abanyagihugu bacu bagishiremo ingufu bakirime cyane kuko yaba zijya ntete yaba kijya gishishwa cavye yaba n'amababi byose kivamwe ibintu kandi by'akamaro par exemple nkajya amabava nk'umwavu aravamwe nk'ama insecticide hanyuma ikinobonobo kiravamwe amavuta yo kwisiga aya ndiko ndakora ni kimwe mu byo nshaka kuzokora muri kadoda nibwo navuze nti mengo nta yindi produit nokora bajya ndashaka kuzokora umuwire uvuye muri iki kinobonobo niyo target ifise mobile byo bashyira mu modoka mu motel uretse ushira mu mutwe n'imidugugira uyikorere no kuvuga rero aya mavuta yego aya yatuma imishatsi yoroha ikaba miremire donc ikakura ntishobora gucikagurika yankivyo urabipimye ga yego ntishobora gucikagurika je nshobora kuvuga ikintu ku radio gishobora kitari siyo oya urinze ushika ngaha nuko wabigerageje uje kugira bistiki ntuzi ufise nawo kuvugira yego hanyuma ndabona hanze ko ngo medical oil nkibi waragiye kwa muganga barakubwira ati ego vraiment kiravura ndafise abantu bankoce hanyuma rero arakura ibiherere mu maso canke amatashe dusununu abafise amantuze ya maribori menshi arakura maribori hajya by'abadamu baba babaze canke umuntu yakomeretse arasikatriza atuma inkovu zifatana n'ingoga bega ibi bitaniye n'imiti y'ikirundi imiti y'ikirundi nyene umva n'ibyo bavuguta magaye ni industriel kubera ko mba numva umengo ni ibintu tuba dukwiye kwizera naturel tuba tuvuga ati ni ibintu
si ikintu bio si ikintu bio ni ikintu kiri naturel gusa naje nta bindi bintu nongeramo navyo wongeramwo nkironka amavuta acanca nambara nongira nshira muri ambaraje yonyene Okay rero urakoze cyane imbere mugabo yuko tukusezera turangiza kino gice cacu dushaka kutubwire rero bagukura he babisanga he urifitiye butike urifitiye aho bishira canke urabirivra canke tubikura he tugukeneye tubikura bien munkeneye swat mon telefone ku ruganda kuri 69 064 082 niyo nari dukoresha kuri WhatsApp 99 69 ubusa 34 ubusa 82 canke abari nk'imuyinga bo baraza aho yakura hariho car wash mfise juste kuri 09 niho bari hariho ka point de vente hanyuma bari bujumbura rero nabo abari bujumbura mfise abakozi ngaha mu muji we isifike uduconnecta utubarira ati ndakeneye produit we bagusanza huri yaba ipiripiri shaka kurangura yaba amavuta tu bagusanza huri ufise hari fix cyo bita ngo adresse fixe nkundarenganye ndakaguza ubunga ura du telefone kubera bon sindagira stock nshobora kugira stock nini donc ndacyari ko ndandaza nongera ngira marketing bientôt n'amara kubona ngaye ujumbura amakomanda ari manini ntushobora kugira point of vente mugabo unabonye ndayikose kioske nosanga ndiko ndayihombera ko ariko baradukurikirana ngira barabona yuko ufise n'agasununu ngira baca bavuga ati ako kavure turabe kariko karahera amavuta ndaproduce vuba hano 3 semaines zirahera ariko bukariko karakira kare gusumba kariko karakira okay tugira akajambo kanyuma ushikirije abariko baratwumviriza mbere unabwire na Palais ubabwire ingene mukorana Palais des Arts tubitege nubwo muvuga ko ubu turinda kuba telefone kugira mu bituzanire ariko kuri Palais azo bari kwisoko tuzobironka ego zabihari ego akajambo kanyuma ushaka kubwira umuje nariko aradukurikirana atinya kwikorera ivyiwe yumve yuko nawe utashitse ukora ko wicaye imyaka ine uri kwiyumvira gira akajambo kanyuma ubwiye umujere mbere n'akajambo kanyuma ushobora gushimira Palais reka mpere kuri Palais tout d'abord ngira nshimire Palais kuko yaje mu bihe nari ndayikeneye mu entrepreneur ntagihe yigira ataba akeneye mu buyer ariko igihe yaza Palais hari mu gihe ciza kuko nari maze gutangura kumetriza neza aho nshobora gukora amafaranga kuko nk'ubu nta hantu namwe nkeneye amafaranga nto yaronka donc ibyo nkoresha mu ruganda hose ndaharonka kubera Palais yaje irampa inguvu zituma nanje nshobora kugira ubushakashatsi hama yaratumye kandi nshobora kugira capacity ubu ko ipiripindi ko ndadandaza hanze ndafise amasoko mu Buganda no muri Kenya ibaze no kuvuga n'abashaka kuzitwara baba mu kindi gihugu bazoza mu buruhuko barashobora basitwaye ndafise code d'exportation barashobora ndabaha code d'exportation kugira bageze mu barabara ntibabagore wow hanyuma cyanongera ndayisabe ibandanye shigikira urundi kwaruka tuba boss turi benshi kuko murabona nko kuno mwaka amatora nta kibazo kizoba kihari ndabona abajene barafise amafaranga ntanzara bafise ngo tumaza kubahenda merci hanyuma nce mbandanya rero mpanura abajene batinya kuja kwikorera ivyabo gusa ari ikintu nkunda kuvuga ku mu entrepreneur muri entrepreneur ntawe wihamagara niko nkunda kuvuga ko si twese dutegeza kuba entrepreneur n'est-ce pas hari abantu bashoboye bafise n'uburyo batari aba entrepreneur ego nukuvuga iki nibaza ko ntaguciriyemo nibaza ko ari creativity urashobora kuba ufise ubwo buryo urashobora mugabo mbe nkora iki gutimba nimbe gute nukuvuga rero nsaba abajene bataratangura entrepreneuria biragoye ariko nibatimbe kandi nta kintu nakimwe uzopfuronse ngaha kwisi gitagoye kuko sinzi ngane mugani wawe cyangwa nambara ngo akava mu roho sinzi nukuvuga ikintu cyose uzoshika ko kizokugira akamaro utegeza kugitimba ugahangana naco bazokora bazokunguka bazohomba mugabo uko bigenda kose bizorangira bungutse nta muntu muri entrepreneuria no gutimba gusa mugo datimba ntiwirigura jaye
kubera urumva ukomba rimwe ukaca udebukirwa cuheba ucugenda gutangura ikindi kandi ugiye gutangura ico kindi naco gitangura azero no kuvuga naco uhomvye urinda upfa uri muri ese donc itimbira muri ico nyene yego ari winjira mu kintu kabona ko kidakunda nko par exemple narakoze inzoga iyo nzoga mugasi no ngo nesheke nahoye nayo no kuvuga turiko turakora turiko barampaye certificate ya BBN iyo nzoga hanyuma bica sanga binsaba uburyo kwace baduhinduza ngo dushire mu macupa ajya meneka bwa mbere ari muri plastique donc ncasanga binsaba uburyo bunini kandi icupa rirazimvye gusumba plastique niyo mpamvu nace niyumvira n'aya mavuta kugira mbande ndo nk'indi produit ibarasubirira iyo nzoga kugira ninunguka muri izi piripiri n'aya makare washe n'aya mavuta nce ndoga kuri yindi ya nzoga nayo nukuvuga rero ni produit ashobora kuyibona yuko idakunda kanze ukayihagarika ukayimvira bushashe rero abajene ni batimbe nta kigoye kirimo mugabe birashoboka kandi yego tugushimire cyane harushobora kuba yakija karadiyo ubunyene dusubiremo akanimero kawe ka telefone abantu bagukeneye yashobora kuba avuga ati je iyo piripi canke ayo mavuta ndayakeneye kuko hari umurundi bwite akunda igihugu ciwe ashaka konsoma ivyo ngaha nyene ushaka dusubiremo akanimero kawe ka telefone hama dushoboye kurangiza kino gice cacu ca kabiri ariko mugumane natwe turaja mu gice ca gatatu ku kiganiro cacu abaposto vyuke dusubiremo akanimero murakoze ni telefone mbere munasezera abanyone baje ni 69 ubusa 34 ubusa 82 ni nayo dukoresha kuri WhatsApp aho tumbereye hose hano mu gihugu c'Ibujuru mu gisagara ca Bujumbura aho wicaye uraza telefone ati telefone ntigerizima musinzira aba boss ni basinzira nubwo bari mwijero ngoma nkanura je ndi no mu bantu bajyama amasaha make byaje mu kumunsi njyama amasaha 6 nahira ngaba twandika amasaha 8 oya nta kundi ninapfa none gikuru nuko niba umubosi ukagira izina ukabuza ati ndafise abakozi babikora bikunda ahubwo plus byagufa plus ugira stress nta kibazo retraite zirahari uzocugira retraite ufise amahera menshi sindi ntizokunda oya reka entrepreneur ari ndapfa kora oya cyo bikwifurije ibyo ntibizonshikira je ntonyipfurize ko utazokora oya utegeza kumukora none wumva kujya ko nubwo urumva ko nzosaza nakazi nzokora izabihura nico gihe nyene no musi nkoresha ingufu nyinshi kubera izo ndokora zifise n'abanshaje izo ngufu nzobandi nkoreta koresha zizoba zinseresa kujya nyene kuko iwaze nawe ndifurije abajene bose kumera nkawe merci tugusezera mwakoze cyane namwe murakoze kanya mpaye yego isango ni kuri soko kuri Palais ababikeneye ko bazo gusanga hajya yego nkombere n'imani zo yampeza genda twatuvinye nzo nase kudukora ibaze nakayoga ngo muzoronka dushimira cyane bari kubadukurikirana dushimira cyane n'umushitsi wacu mugumane natwe kiganiro ni ababosi tuvyuke murakoze